Ona tumekuwa makocha wafuka 55 55 s'abantu bake n'abantu bakwiye kugira dushobore kugira amatora. Nibaze rero benshi baduha impanuro nyinshi zitandukanye twokongera mu migambi yacu, mugabo ahanini mwese urumva se magumye mushimikirako niyo umoja nitatuma association yetu yaendelea. Umoja kwanza ni lazima John metia munani yangu mu planification yangu yetu tutafanya. Kingine ni masikia yetu ya malisansi A malisansi B. Ikindi ni ivyigwa birakenewe. Tuzofashanya simpaka tuje kurondera malisansi utayifise. Hariho uburyo umuntu ashobora kwironka simpaka baguye ibibazo birebire bikumena umutwe usanzwe uri kwibuga. Turazi ko bishobora kugira ngo lisansi A canke B. Nibaze rero ico tuzoyikorera hamwe nko mwabivuze tumatura ya association. Ikindi cya gatatu uwakivuze ari Arsene kuvyeka amagara y'abakocha twuma tuvuga duti turafisa akazi turafisa association, mais chaque fois ni kuangalia mwenzangu ikwaye ma association yote ni mkusaidizana, mtakipata kweme kwa manani kama alifanya mtoto wake afanya harusi au mu bihe vyiza nawe nyene yarongoye tuzogereza dufashanye. Nibaza ko ahanini ari ivyo twateguye kandi tubifashanijemwo, sio kusema ni president afanya, ni sisi wote, ni kila mtu ajisikie kama kwanza association yake. Ukishasikia kama ni yako, una neno la kusema katika association. Kikubwa si bote tufanye kitu kimoja cha kujenga. Gisi wengi nisikia wanasema mupla za association ni kwa nazo ilikuwa ule mwaiko hapa sio enemy wetu hata kidogo. Hatuweza kwa kuelewa, lakini nikimuelewesha tuikuwa wengi. Mlisikia na journalist walituambia wakatushauri hiyo yote, na mimi monyesha nifikia niko binadamu. Kumbe sasa tushikamane, tufanye kitu kimoja, tusikie kama hivi tunataka kufanya ni vyetu na vitendesha association yetu. Asanti na mfanye kura nzuri. Nanje nguko bavuze ni Alexis Harimesh. Uyu munsi naramutse nda kwitoza mu kibanza cy'ubu vice president wa association. Iki kintu ndi muto ariko naracifuje cyane naho umunsi kumbura utari bwagere. Uyu munsi rero urageze, ni umunsi mwiza tugiye kwishiraho indongozi. Izo ndongozi ku migambi nashize imbere ku bwanje ni imwe bamye bavuga bose, kuba bamwe kurondera valeur y'umu entraîneur mu Burundi, kumenya ati abamenyereza b'abarundi bafise akamaro gaki, kuko dusanga haraho aba president bibaza yuko ari bo ba president n'abakinyi bakibagira abamenyereza. Ivyo byose nivyo tugiye kugira iki, kuronderera inkomezi kugira abamenyereza bitwa abamenyereza. Biraryoshe igihe ubona Amarse, Olivier, kocha Jimmy, kocha Alexis, kocha Mayiro, wumva ko bakenewe mu bihugu byo hanze, bakamenyeza n'imigwi iserukira gihugu. Kuko none tudafise aho tuza tuva biragoye, ucumenga ni agatsi kirebanga mu ruzi. Nivyo rero tugomba guhagararira dushinga imizi. Jewe nkuko Arsene yabivuze, hariho iciyumviro yatanze cyo kugira encadrement twenyene. Twese ntidushobora kuronka imirwi, ariko turashobora kugira encadrement des jeunes. Ugasanga abamenyereza badafise imirwi iri mu competition, nabo association irabahaye akazi. Ivyo byose ni bimwe mu migambi dufise, kandi nizere yuko igihe tuzoba dufatanye mu mugongo atandyane naka abonye bagiye guhura ukamenga n'ingwano yo guhwera tugiyemwo, twumve ko inyuma y'urukino tugiyemwo turi inshuti kandi twubakane n'ukuzuzanya. Sinzemera yuko umumenyereza kanaka agira ibibazo na equipe canke na federation canke n'abandi hama nanje nicare ngo sinzire. Bavuze ibintu by'ubu bya kamwana wa mama, ivyo ni ibintu tudakeneye muri association yacu. Ugasanga Amarse afise ikintu atwara akabona kumenga atari Olivier ntaho niyo bikora. Ivyo nivyo tugomba kugira iki, guhagarika hama tubumwe. No basaba yuko Imana tuje imbere twese tugashika ku hangiro twihaye. Murakoze. Mu migambi dufise ni ibintu byinshi. Tunataka kwanza umoja, tupendane. Hiyo ni kitu cha kwanza. Na pakwe na heshima. Na kama kuna heshima hatungefika hapa sisi wote. Na tuko tunaomba sana kwa ndugu zetu tupendane. Tuko hapa sio tunakuwa kutengeneza, hatukuwa kubomoa.
ukiona kama Olivier ndio anakuwa president wala Alexis anakuwa vice president, parce que critique ni sie wote tuko tunafanya kitu kimoja, tutengeneze bilipita hatutai commenter mu vision tuko nayo sisi mu poste ni mizoza. Nataka ile antenere wote wa hapa na wa nje soe mediko kutunziwa mu association ya kwetu na itia kati mprojet inapasha kuwa mbele ya vitu vyote. Ukifishwa mfamilia ya kwako association ya watrainer bio capable kuya kwako wanakusupport kuzika paka unapata ile honneur kama uko vrai entraîneur. Ndio maana nimekuja nimeomba ni vitu vingi tutatengeneza, mtupatie chance, na ndio tumekia hapa mbele yenu tuchabugufi tushiri mbele iki imana. Kisha kya muhimu tupendane kwanza. Tuko na probleme hiyo moya sana kinatuwasi wa entraîneur hapa Burundi. Hatupendanake. Nikiona Amarsi iko pale unaanza kununa. Unamununia nini? Nikiona Amarsi anamtaka kipe national unanuna. Hapana. Lakini hivi mjue tu kama tuko hapa, tuko juu yenu na mweko ni tumefika mwa hii level na mwe mtapafika. Lakini naomba tukue kitu kimoya. Mungu awabariki. Nta byinshi mfise nagomba gushikiriza kuko byinshi byavuzwe, abantu batandukanye bavuze byinshi. Mugabo icambere nagomba ndabembere yuko ngiye gukora budufashe mu mugongo tugashikirana n'aba tugiye kurangura hamwe mwodo w'amajwi, nuko ngiye kugira urutonde rw'abantronneur bose par catégorie nk'umunyamabanga kugira tumenye ati abafise licence 2 ni bangahe, abafise licence C ni bangahe, licence 2 licence A, kugira tubamenye mu gihugu cyose, hanyuma tubegeranye kugira ngo baje muri uruhongore rw'abantronneur. Ivyo rero nkuko bayamaze ati bizova, hariho abakurambere bavuze ati byose bizova mu maboko yacu, ni mwantora mukamba ayo majwi, hanyuma nitwatoga mugashigikira komite zatiye kurangurana aya mabanga. Ivyo rero bizoca bikorwa kuko muzoba mudushigikiye. Nta byinshi nagomba gusa kubashimira nkuko mwitavye ibikorwa by'uno munsi, mukaba mwazindutse mumeze neza. Nibaza yuko n'Imana yaduhaye amagara meza. Nagomba